nabo bagire ico bakoze muri ya minota itanu nyene. Grace Bible Church hanyuma hace hazana Église Vivante Jabe na Abundant Life na Anglican yo mu Nyakabiga. Iminota murayizi, iminota itanu naho nyene ni myinshi cyane, duhava tubaha inine nico gituma mukwiye kunyarutsa. Navuze Grace Bible Church Mutakura, hanyuma Église Vivante Jabe, Abundant Life yo mu Ngagara na Église Anglicane yo mu Nyakabiga. Psaume chapitre 91 verset 1. D. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Psaume chapitre 46 verset 2. Et Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4 verset 19. F. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Psaume chapitre 37 verset 4. G. Grâce et soit rendue en Dieu qui nous fait triompher en Christ. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 14. H. Heureux plutôt à ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc chapitre 11 verset 28. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu chapitre 8 verset 17. J. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Hébreux chapitre 13 verset 5. L. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Psaume chapitre 34 verset 19. M. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. N. Ne crains pas, crois seulement. Marc chapitre 5 verset 36. Oh, combien est grande est ta bonté que tu tiens en réserve à ceux qui te craignent. Psaume chapitre 31 verset 20. Prenez mon joug sur vous et réservez et prenez mes instructions et vous aurez du repos pour vos âmes. Psaume chapitre 58 verset 8. Quand je marche dans la détresse, tu m'auras la vie. Philippiens chapitre 4 verset 4. R. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Romains chapitre 8. Ésaïe chapitre 1 verset 17. S. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Romains chapitre 8 verset 28. Toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Psaume chapitre 5 verset 8. Y.
Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Genèse chapitre 18, verset 14. Z. Ayez du zèle et non de la paresse. Voyez fervent d'esprit et servez le Seigneur. Romains chapitre 12, verset 11.
mwebwe mwese muriko mwumviriza radiyo dufise Imana imwe y'ukuri. Uyu munsi igenekerezo rya hari Imana imwe y'ukuri dukwiye kwizera. Isaha nta yindi Imana isenda abadayimoni atari Imana yo mu ijuru. Iminota nta yindi Imana iriho ikiza ingwara atari Imana yo mu ijuru. Imisegonda nta yindi Imana dukwiye kwikubita imbere atari yo mu ijuru. N'amatiyerse nta yindi Imana dukwiye gusenga canke gusubiriza Imana yo mu ijuru. Tugeze mu mwanya w'amakuru. Ingingo nkuru ni imwe gusa. Mu mashengero nka yose akorana n'umuryango w'abasoma Bibiliya mu gisata c'abana, nk'uko icivugo c'uwo muryango ku bana kiri ngo twegereza abana Imana bahinduka abigishwa ba Kristo, bahindura igihugu bahereye mu miryango no mu mishengero. Abana bafise umunsi udasanzwe wo kwamamaza ko bafise Imana imwe y'ukuri mu civugo cabo ngo Mana wandemye se w'umwami wacu Yesu Kristo, ni wowe Mana y'ukuri nta yindi iriho. Reka dutege yompi abamenyesha amakuru ba radiyo dufise Imana imwe y'ukuri bari mu mihingo itandukanye y'isi. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est un Dieu qui mérite la gloire, c'est un Dieu redoutable, suprême, c'est le vrai Dieu. Ils disent que c'est un Dieu qui guérit les maladies et qui donne la paix, mais aussi qui les protège. C'est un Dieu d'amour pour son peuple et surtout pour les enfants. Bref, un Dieu incomparable. Merci de votre aimable écoute. Que Dieu vous bénisse. No mu Bwongereza reka batubwire uko vyagenze. From England, our children are so glad. They are making public the gospel that we have one true God, Father of their Savior, Jesus Christ. Glory to Him. They say God is the Lord of incredible power. Supreme is the true God. He is the Lord, who is the disease, give peace, and He is their protector. Who God of love, to His people, especially for children. In short, the true God, no other God like Him. You are listening to the radio. We have one true God. May God bless you. Biramenyeshejwe abantu bose ko igitabo cyo wavugishwa n'Imana Yeremiya igice c'icumi umurongo w'10a hatubikiye impanuro ivuga ngo ariko uhoraho niwe Mana y'ukuri, niwe Mana nzima, n'umwami yamaho ibihe bidashira. Mwari kumwe na amamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo biciye mu bana kuri radiyo dufise Imana y'ukuri. Turasubira mu makuru yacu yo hanyuma. Murakoze, Imana ibahezagire. Nous voulons vous remercier pour avoir amené vos enfants à l'église pour qu'ils puissent apprendre plus sur la Bible. Le verset appris pendant ces 4 jours est Jérémie chapitre 10, verset 10a. Mais c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Lui, il est un Dieu vivant et il est roi pour l'éternité. Lundi, nous avons appris sur l'histoire d'Élie sur la montagne de Carmel. Élie voulait leur prouver qu'il y a un seul vrai Dieu. On le trouve dans le premier livre des rois, chapitre 18, de 16 à 40. Le verset appris est le suivant. Exode, chapitre 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Exode, chapitre 20, verset 3. Amen. Mardi, nous avons appris sur l'histoire de Jésus sur le territoire des Gadaréniens, en guérissant un homme ayant des esprits malfaisants. On le trouve dans Marc, chapitre 5, versets 1 à 40. Le verset appris est le suivant. Luc, chapitre 1er, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc, chapitre 1er, verset 37. Amen. Mercredi, nous avons appris sur l'histoire de Jésus-Christ
en guérissant un garçon souffrant de l'épilepsie. On le trouve dans Luc chapitre 9 du verset 37 à 45. Le verset appris est le suivant. Psaume chapitre 20, verset 7. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Psaume chapitre 20, verset 7. Amen. Jeudi, nous avons appris sur l'histoire des 3 compagnons de Daniel dans la fournaise. On le trouve dans le livre de Daniel, chapitre 3, du verset 1 jusqu'à 30. Le verset appris est le suivant. Daniel, chapitre 6, verset 26b. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Daniel, chapitre 6, verset 26b. Amen. En général, pendant ces 4 jours, nous avons appris qu'il y a un seul vrai Dieu et vivant. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Rero tugomba dusabe userukira umuryango w'abasoma Bibiliya akaba ni nawe muyobozi ku rwego rw'igihugu arongoye umuryango w'abasoma Bibiliya, tumusabe ashike hano kugira ngo afate umwanya w'ijambo yoshikiriza kuri uyu munsi udasanzwe turiko turangiza indwi twari tumazemo ivyigisho. Hanyuma tuja dusaba n'umwe mu abarongozi b'amashengero bashoboye gushika hano, umwe muri bo araza gushika hano kugira ngo ashikirize aserukiye abandi barongozi. Tumuhaye kaze nawe nyene. Yesu abahezagire. Ku izina ry'umuryango w'abasoma Bibiliya, icambere ngomba kubanza kuvuga no gushimira Imana. Turagomba gushimira Imana cyane gose, na cyane yoyo igenda idushoboza kugira ngo dushobore gukora ibikorwa vyayo yaduhamagariye. Mu muryango w'abasoma Bibiliya dusanzwe dufise ibisata bitandukanye. Hariho igisata c'abana, igisata c'ugwaruka, hariho igisata c'umuryango, hakabaho n'igisata cyo gusoma ijambo ry'Imana. Rero turashima Imana kubw'iki gisata c'abana cadukoranije uyu munsi. Nkashimira Imana cyane kuko no igenda itugirira neza, iki gikorwa c'abana kigatera kija imbere. Vy'ukuri turavye iyo twavuye niyo turiko turagenda, dushima Imana cyane. Nagomba gushimira cyane abarongozi b'amashengero, shimire abashoboye kubana natwe n'abatashoboye kubana natwe, kandi sabe abigisha b'abana baze badushimire abarongozi b'amashengero, uretse natwe bwe ko tuzosubira kubikora mu bundi buryo, kuko no turiko turafashanya kugira ngo iki gisata c'abana gitere kija imbere. Mu minsi yahera twakoze igikorwa cyo gusansibiriza abarongozi b'amashengero kugira ngo igikorwa c'abana Ministère des Enfants igire ikibanza gikomeye cyane mu ishengero. Ntidushire ingufu mu gwaruka canke mu bakuze gusa, ariko dushire ingufu cyane muri aba bana batoyi. Twagomba gushimira Imana cyane amashengero amaze kwitaba akakamo. Vy'ukuri iyo tugenda hirya no hino dusanga uyu munsi bariko baracitabira cyane. Ego hariho ibitaramera neza, na cyane iyo tugiye mu mashengero atandukanye dusanga abana ari benshi cyane, kandi atari vyiza yuko umwigisha yigisha abana benshi. Rero ico dusaba Imana kandi dusaba n'abarongozi b'amashengero nuko dukwiye kugira gufashanya kugira ngo turonke abigisha b'abana benshi, kugira ngo ababigisha baheze boroherwe. Ikindi naco dushimira Imana nuko mu minsi yahera duhejeje sensibilisation baradusaba bati mutwigishiriza abigisha b'abana, ico tukagikora, mugabo tugaca tugira ikibazo ibikoresho.
rero turashima Imana cyane yuko muri iyi minsi tutigisha abigisha b'abana gusa ariko duheza tukabahereza n'ibikoresho. Rero naco nagomba ndagishimira Imana. Ikindi ngiye gushima rero no kongera kubashimira kuko numuturungikira abo bigisha b'abana, mwarakoze cyane kandi tukifuza yuko twobandanya dukorera hamwe ico gikorwa. Nagomba kandi kubashimirana cyane cyane ku bwa kino gikorwa tumaze iyi minsi ine turiko turakorana. Uyu n'umunsi ugira gatanu kandi turiko turabisozera. Nagomba shimira abarongozi b'amashengero. Ubwa mbere mwaturungikiye abigisha b'abana, turamara igihe hafi indwi yose turiko turategura kino gikorwa. Ubugira kabiri nuko mwemeye kuturungikira abana kugira ngo turangirize kino gikorwa hamwe, kandi twoshima Imana cyane. Mwabonye yuko abana bashoboye kugira kwerekana ivyo bashoboye gukora muri iyi minsi ine, kandi ni vyiza cyane. Ikindi naco nagomba kugira gushima ni iki gikorane. Mu muryango wa Soma Bibiliya twari dukwiye kuza turagira ibikorane byo gwaruka, ntabwo twari bwaze turagira ibikorane by'abana. Mu mwaka uheze twari twabigize, cyabaye icambere, iki kibaye ikigira kabiri. Ariko nagomba guca mboneraho rero kugira gusaba imbabazi. Ntabwo iki kibanza twari twumvire ngo ni kinini cyane, ariko twasanze cyabaye gitoyi. Nizera yuko mu mwaka uza tuzoshobora kurondera ikindi kibanza cyagutse kurusha iki. Rero nagomba saba imbabazi cyane abarongozi b'amashengero. Twari tuzi ngo twaje hagutse, ariko hatubanye hato, ariko kandi navyo tubishimira Imana. Yesu ashimwe cyane. Rero tukifuza yuko iki gikorwa cobandanya nejo tukabatera kamo muze mutwitabe. Ariko twagomba gutera intege abarongozi b'amashengero kugira ngo no mu mashengero naho ntituze turagira ibikorane vy'abakuze gusa, ariko habeho n'ibikorane vy'abana navyo. Ntitugire ibikorane vy'ugwaruka gusa, ariko habeho n'ibikorane vy'abana navyo. Kandi mukadutera kamo umuryango wa Soma Bibiliya tuzoshigikira ivyo bikorwa kugira ngo iki gikorwa tugihere hasi tukiduze, kuko vy'ukuri turazi yuko abarundi babivuga neza ngo izija guhona zihera mu ruhongore, ariko nubwo batabivuze nizigwira na zone zigwirira mu ruhongore. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Iki gikorwa imyaka maze ndiko ndagikora, nuko maze kubona ko ari igikorwa ciza cyane. Abana twatanguye dukorana nabo muri Sunday School, uyu munsi ubu n'abamama n'abapapa. Ivyo nivyo namaze kugira kubona, bisigurwa ngo iri shengero ryose mwabonye ejo nibo bazoba ari abamama, nibo bazoba ari abapapa mu ishengero, nibo bazoba barongoye ibikorwa. Si ivyo gusa, mu nzego zitandukanye z'igihugu cacu canke z'ishengero nibo bazoba bariko barabikora. Rero norangiza ndababwira yuko turakunze kugira kubivuga icivugo c'umuryango wa Soma Bibiliya canke intumbero yacu. Hariho abana babikinye ngaha, nuko twebwe tugomba gushira ingufu cyane mu bana, tugashira ingufu cyane mu gwaruka, kugira ngo babe abigishwa ba Yesu Kristo bafise ivyizigiro, kugira ngo bashobore kuhindura imiryango yabo, bashobore guhindura igihugu cabo, ejo abe aribo kazoza k'igihugu cacu, kazoza k'ishengero, ejo abe aribo bazaba bariko barakora ibikorwa hirya no hino. Rero ingufu tuzishira mu bana no mu gwaruka, kuko tuba tuzi yuko ejo nibo ba mama, nibo ba papa, ejo nibo barongozi b'ishengero n'igihugu. Nkabandangije nongera kubakengurukira cyane gose kuko no mwatwitavye no kuntu mwaturungikiye abana. Imana ibagirire neza kandi ibahezagire. Murakoze. Yesu abahezagire. Abana Yesu ashimwe. Ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. N'umunezero kuri twebwe
abarongozi b'amashengero turi hano kubona igikorwa nk'iki. Imana ishimwe cyane. Nyakubahwa murongozi w'umuryango w'abasoma Bibiliya mu Burundi, banyakubahwa abapasitori, bashingana bapfasoni gwaruka, tugira amahoro y'Imana n'ubutumwa bwiza mu bana. Narimeje kubivuga nti ni umunezero kandi nagomba gushimira abampaye akanya kugira ngo kumbure ngire icyo mvuze nk'umwe mu bapasitori bari hano baje bava mu mashengero atandukanye. Nagomba kubakengurukira kuri iri teka banteye kugira ngo ngire icyo nshikirije muri kano kanya. Ijambo ni rimwe n'iryo gukenguruka. Ni umunezero kuri twebwe abari hano nk'abarongozi kubona igikorwa cyiza nk'iki, abana bangana uko bavuye mu mashengero atandukanye bagahurira hamwe muri iki gikorane cyatunganijwe n'umuryango w'abasoma Bibiliya mu Burundi. Nagomba bapasitori, bana mumfashe dukengurukire umuryango w'abasoma Bibiliya mu Burundi, tubakomera amaci cyane. Turashima kubwa kino gikorane. Si gikorane mbere gusa, ariko mwahere no ku inyigisho z'abigisha b'abana, murabigisha, murabagirira ihugurwa kugira ngo bashobore kwigisha abana neza mu mashengero turimwo. N'ivy'ukuri turabibakengurukiye cyane. Ibyo byose rero ni Imana yabibashoboje kugira ngo mutunganye kino gikorwa. Rero turashimira Imana cyane ingene yabarongoye ikaba kino ciyumviro cyo gutunganya igikorane c'abana, kandi ntitwovuga ko twebwe dusanzwe tubitunganya cyane gose ibikorane by'abana, ariko n'akararo keza muduhaye nk'amashengero twaje duserukira uyu munsi muri kino gikorane. Rero turashimira Imana cyane yabashoboje kino gikorwa, kandi twizigira yuko izokomeza kubashoboza kikabandanya kuko ari igikorwa cyiza. Rero nyakubahwa murongozi w'umuryango w'abasoma Bibiliya mu Burundi, nawe mukora turabakengurukiye cyane kubwa kino gikorwa cyiza. Nivy'ukuri niko mwama mudufasha muri ya mashengero turimwo, mukadufasha mu nyigisho zitandukanye, muha ugwaruka abana. Nivy'ukuri turakenguruka cyane ingene dukorana. Turasaba Imana kugira ngo Imana ikomeze gukomeza kino gikorwa, ubucuti, ubumwe bwo gufashanya hagati y'umuryango w'abasoma Bibiliya mu Burundi n'amashengero, kandi turabikenguruka cyane. Turifuza yuko vyobananya ubwo bumwe gukorana kugashishikara. Mwavuze muti mwari muyumvire yuko kibanza ari kinini, nivyo kuri twabibonye yuko cabaye gito, kandi birumvikana ni igikorane kigira kabiri. Rero turizigiye yuko mu gikorane kigira gatatu canke ibindi bizobandanya. Ngira kumbure ko mwabidusezerane yuko muzodukoraniriza ahantu hagutse, kumbure ngira muzodushira nko kuri stade aho atamuntu aburaho yicara hagutse cyane. Ivyo muzobiraba kugira ngo abitavye bashobore kumererwa neza, bicare. Ivyo turabishima yuko mwabitwemereye. Ibisigaye no gushimira abana mwitavye izi nyisho guhera muri amashengero, eka ndetse no muri kino gikorane. Tukivuza yuko mwokura mugendera muri za nyigisho babigisha kugira ngo mukure muri abana beza bagendera mu ijambo ry'Imana. Murazi ko Yesu yaduhaye akarorero mukuriye wa murongo w'ubutumwa bwiza bwa Luka igice ca 2 umurongo wa 52, avuga ngo kandi Yesu agwiza ubwenge no gukura ashimwa n'Imana n'abantu. Namwe bana tubifurije gukura mugwiza ubwenge kandi mushimwa n'Imana, mushimwa n'abantu. Sinagomba kurandira amajambo menshi, kwari ubukenguruka vy'ukuri kino gikorwa ciza. Tukifuza yuko cotera imbere, kandi natwe nk'abaje baserukira amashengero atandukanye yitavye kino gikorane, twemereye yuko tuzokwama turi kumwe mu byo muzotunganya byose,
tuzokwama tubitaba uko turazi yuko iki ni igikorwa muri ko muradufasha cyo gufasha abakristo bacu uhereye ku bana eka ndetse n'abakuze. Imana rero bahezagire kandi ikomeze kino gikorwa cyo kuvuga ubutumwa bwiza mu bana. Imana ibahezagire. Turashimiye cyane umuntu wese afise ikintu yashikirije ngaha hantu, kandi turabashimira cyane namwebwe bana ko mwihanganye naho muri ko murasohoka mu mwanya. Nagomba ndabasaba abana bose mwinjire ngaha ndani, hanyuma aba barongozi bari aha imbere basohoke uku, ariko abana bose n'abari hanze bose binjire bashike ndani. Tugomba dufate umwanya wo gusenga Imana turangiza, hanyuma tuce tuja no mu bindi bikurikira. Turabashimira rero gose nk'amashengero ukuntu mwadufashije no mu gutegura iki gikorwa. Navyo nyene mwumve ko tubishize ku muzirikanyi, intererano yanyu n'intangere turayikenguruka cyane. Hanyuma nk'uko nyakubahwa umuyobozi yabivuze, twizigiye ko mu mwaka uza mugende mutangure kwitegura uno munsi. Mu mwaka uza tuzokorera hanze, mugende muritegura guhera uno munsi kugira mu mwaka uza tuzogikorera ahantu hanze hagutse hahita akayaga. Yesu abahezagire. Tugomba rero turangize uyu mwanya dusaba pastor ngaha wo muri Methodiste Libre kugira ngo ashike hano asenga Imana aturangiriza, hanyuma tushe tubandanya n'ibikurikira byo kurangiza. Kaze. Mu bisanzwe jewe nitwa Nduwayo Gustave, nkorana n'ishirahamwe ryo kuvuga ubutumwa mu bana, hanyuma nkaba ndi umupasitori mu ishengero ry'abagenzi. Mana nzima data wa twese wo mu ijuru dukunda, turagushimiye cyane cyane ivyabaye kuri uyu munsi kubw'aba bana bakoraniye hamwe bavuye mu mashengero atandukanye hamwe n'abarongozi babo. Mwami, kubw'uyu munsi mukuru mwiza, reka Mana ukomeze kubagirira neza, wongere kubaha inkomezi n'insinzi nk'uko wa musavyi wawe yabivuze ati ntituzoreka kubarira b'igihe kizoza ivyawe. Reka Mwami urugwaruka ruto uzuruhezagire ku munsi kugira ngo baze bavemwo abakozi bawe, kandi baze bavemwo abarongozi b'igihugu bakubaha kandi bakugamburukira. Niho ivyacu bizogenda neza, kuko muri urugwaruka muri aba bana hazovamwo abasubirizi beza bakubaha, hazovamwo abarongozi beza bakubaha. None Mana yacu hezagire abigisha babo, uhezagire abarongozi b'amashengero, kugira ngo Mwami bame bibuka iki gikorwa cyo kubwira abana ubutumwa bwiza mu mashengero yabo uzobukoze. Ibisigaye Mwami ukomeze guhezagira aba bantu bateguye iki gikorane c'abana no kubakoraniriza hamwe, bakoze igikorwa kidasanzwe. Bose Mwami ubahezagire, ubagirire neza. Amahoro yawe aruta uko yomenywa n'umuntu wese akomeze gukomeza no gushibamira imitima yacu. Mu izina rya Yesu Kristo niho tubisenze dushima. Amen. No munsi cari gikorane c'abana casozereye igikorwa twari tumaze iminsi turiko turakorana n'amashengero. No kuvuga ngo uko umwaka utashe mu muryango wa Soma Bibiliya turategura ibikorwa bifasha encadrement des enfants canke de jeunes muri vacances. Rero uyu no mwaka iki gikorwa twakoze uyu munsi twagikoreye abana. No kuvuga ngo mu muryango wa Soma Bibiliya dukorana n'ugwaruka abana, tugakorana ndabivuze mu Gifaransa les enfants et les jeunes. Dufise département ya ministère des enfants, dufise na département ya ministère de la jeunesse, dufise na département ya ministère ya famille, tukagira na département ya ministère biblique.
rero uno munsi ni twakoranijwe n'igisata c'abana twita ministère des enfants canke département des enfants. Rero indwi iheze twari twateguye inyigisho z'abana. Imbere yaho twatanguye kwigisha abigisha b'abana, tukabereka ukuntu bakwiye kugira kwigisha abana, hanyuma tugaca tubasaba bakagenda bagapratika canke bagashira mu ngiro inyigisho baronse ku mashengero yabo. Rero bari bamaze indwi ishengero ryose, imisi ne murantunga ishengero ryose bariko barigisha abana. Rero twari twasezeranye yuko iyi tariki ya 26 tuzoca duhurira ngaha muri lycée Skepes Nyakabiga kugira ngo kimwe tugire igikorane c'abana, twongere dushimira Imana hamwe y'ibi bikorwa twakoze. Rero turashima Imana, iki ni igikorane kigira kabiri. Mu mwaka uheze twari twagikoze, twari dukunze kugira ibikorane vy'ugwaruka canke les jeunes, ariko uyu mwaka ugira kabiri tugize igikorane c'abana les enfants. Rero ni ikintu dushimira Imana cyane, kuko igikorwa c'abana ni igikorwa abantu benshi badakunze kugira kwitaho, kuko babafata nk'abana batoyi, abana bo kugira bo gukina. Ariko mu muryango wa Soma Bibiliya twebwe intumbero yacu dushira inguvu ku bana no ku bajene, no kuvuga dufise vision y'ukugira abana n'ugwaruka baba yabigishwa ba Kristo, bakaba bafise ivyizigiro kugira ngo bashobore guhindura imiryango yabo, bashobore guhindura n'igihugu cyabo. Rero twebwe ivyizigiro vyacu no kuvuga ngo kugira ngo dutegure kazoza k'igihugu, kazoza k'ishengero, dukwiye gushira inguvu mu bana, tugashira inguvu mu gwaruka, kuko ejo nibo azoba ari abapapa ari abamama, nibo bazoba ari abarongozi b'ishengero, kandi nibo bazoba ari abarongozi b'igihugu. Message noshikiriza amashengero ni message dukunze kuza turababwira. Twama turiko turahimiriza amashengero kugira ngo biteho inyigisho z'abana, kandi turashima Imana yuko hariho amashengero menshi amaze kugira kwitaba ako kamo, kugira ngo umwana ntibamufate nk'umwana ariko arakina gusa, ariko amenye yuko umwana arashobora kumubwira ubutumwa bwiza, akakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe. Rero twebwe mu muryango wa Soma Bibiliya turizera neza yuko umwana yigishijwe neza ijambo ry'Imana arashobora kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wiwe, kandi umwana yigishijwe ijambo ry'Imana arashobora kuba umumambre de l'église, ari actif, umukristo akora ibikorwa vy'Imana. Rero nagomba gutera kamo abarongozi b'amashengero kugira ngo biteho inyigisho z'abana, bazishiremwo inguvu, kujya dushira inguvu mu gikorwa c'abakuze canke c'ugwaruka, dushiremwo inguvu no muri kino gikorwa c'abana naco. Kandi ndabatera kamo nk'uko nari nabivuze, kugira ngo amashengero kujya ategura ibikorane vy'ugwaruka, agategura ibikorane vy'abakuze, bategure kandi n'ibikorane vy'abana. Nico numva nobwira amashengero. Mu muhamagaro dufise canke mu ntumbero dufise nuko tugomba yuko abana bose aho bari hose, abo dushobora gushikira bose, bamenya ukuri kw'Imana, bamenya ukuri kwa Kristo, bagahinduka abigishwa ba Yesu Kristo. Kandi ivyo tukabikora dukoranye n'amashengero, tukabikora dukoranye n'abigisha ba Sunday School bakorera ku mashengero, tukabikora dukoranye n'ayandi mashirahamwe asanzwe akorera mu vy'abana. Rero muri ivyo bikorwa dusanzwe dukora n'ivyo dusanzwe twigisha abigisha ba Sunday School, tukabaha inyigisho zitandukanye, tukigisha mbere n'abana, ari naco ciki gikorwa cy'uno munsi mubona, kuko twakoranye mu buryo bwo kwigisha abana, ariko akenshi dukunze kwigisha abigisha ba Sunday School tubasanze ku mashengero canke twabahamagaye aho begeranira. Ikindi nuko mu muryango wa Soma Bibiliya ntabwo turi shengero, ariko dusanzwe turi ishirahamwe Kristo rikorana n'amashengero atandukanye. Nico gituma no ngaha wabonye yuko turiko dukorana n'amashengero atandukanye, amashengero
tutaravye ngo dukorera muri shengero iri gusa canke iri, ariko amashengero yose yemera Kristo ayo dusanze dukorana, ni nako karangamutima k'umuryango w'abasoma Bibiliya. Rero iki gikorwa duhejeje uno munsi cari igikorwa co gusozera iyi minsi twari tumaze hari ibikorwa biriko birabera ku mashengero atandukanye, ibikorwa twateguranye n'amashengero vyabanjirijwe n'inyigisho zahawe abigisha b'abana, hanyuma bikurikirwa noneho n'ibikorwa vyo kwigisha abana vyakorekeye ku mashengero atandukanye, noneho uno munsi twari twaje kubisozera. Intumbero rero twariko tugenderako uno munsi yari intumbero ivuga ngo Mana wandemye se w'umwami wacu Yesu Kristo niwe Mana y'ukuri nta yindi iriho. Ni vy'ukuri ico cari ikintu twagomba ko abana bamenya, kuko muri ibi bihe hari aho abantu usanga bataye umurongo, ugasanga harabigishije ibinyuranye n'ivyo. Nico gituma rero nk'umuryango wasoma Bibiliya twifuje yuko abana bokura bazi ukuri, bakamenya yuko Imana ari imwe kandi ni Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo, niyo ikwiye guhimbazwa, niyo ikwiye kunamirwa, niyo ikwiye guhabwa ikibanza mu bugingo. Ikigaragara nuko abana iyo bakoraniye hamwe, kimwe ni ikintu gikomeye cyane kubona abana batari bamenyeranye bakoraniye hamwe ariko bahujwe n'ikintu kimwe cyo guhimbaza Imana. Vy'ukuri ico ni ikintu gikomeye cyane mu buzima, ko abantu babona ubudasa, bakabona abandi bahandi ngene bakora ariko bagahuzwa n'ijambo ry'Imana. Ikindi nuko abana vy'ukuri aho twagiye turaca ku mashengero turaba ingene bariko baravyigisha, turabonye yuko bavyigisha canke bavyiga babishaka cyane, babinezererewe cyane. Ariko kandi no mu byo wabonye bagiye barerekana, urabona vy'ukuri ko bavyerekanye bafise umunezero, biboneka yuko hari ikintu cahindutse mu bugingo bwabo. Kandi baratubwiye nuko harabagiye barakizwa, bakizera ukundi gushasha Imana kubera izi nyigisho bari bamaze mw'iyi misi. Rero vy'ukuri ico novuga yuko cabaye ikintu c'ingirakamaro, ikintu kidasanzwe twoshimira Imana, kandi twizigiye yuko iyi mbuto yatewe izobandanya inaga, ikazokwamuza mbere ikaba imbuto niniya cyane. Impanuro notekerera abigisha ba Sunday School nuko kimwe bogumiza umutima kwibanga ridasanzwe batanguye. Ni vy'ukuri igikorwa cyo kwigisha abana twama tuvuga ko ari igikorwa kitoroshe, kuko gisaba ukwihangana, gisaba ukuba ufise umuhamagaro, gisaba no kumva vy'ukuri yuko wiyeguriye gukorana n'abana muri kujya kuntu nyene basanzwe bagorana, muri kujya kuntu usanga bitoroshe kubapanga canke kubashira ku murongo nka kujya umuntu aba ariko akorana n'abakuze. Bakomeze kwihangana, ariko kandi bakomeze no gukorana n'abarongozi babo kugira ngo bashobore kurondera uburyo bwose bushoboka kugira ngo inyigisho zabo zigezweho, inyigisho zabo zigende zisununura, zigende zirajana n'ibigezeho bariko barigisha abana, zigende zirajana na kubu, kugira ngo vy'ukuri bariko barigisha amajambo y'Imana bagende batera imbere. Ikindi nuko bokwitaho kwigishwa, bumvise ahantu hari inyigisho vy'ukuri iyo bazitumiriwe bakazitaba, turabakengurukira cyane yuko iyo tubatumiye atana nimwe batitaba, ariko kandi tukavuga tuti uwo mutima wawugumye kugira ngo baze babandanye bafise ishaka ryo kurondera kwiga cyane, kuko ukwiga nta muntu aheza. Twese tuguma twiga kugira ngo tugire ahandi hantu dushitse, na cyane cyane ko igikorwa kidasanzwe tudafise ubumenyi bukwiriye. Bisanzwe umuryango wasoma Bibiliya mu Burundi ni ishirahamwe rukristo rikorana n'amashengero, ntabwo ari ishengero ariko rikorana n'amashengero yose yizera ubutatu butagatifu cyangwa ubutatu bwera. No kuvuga ngo amashengero yizigira ko agakiza Imana yaduhaye kaciye muri Yesu Kristo, kandi mpemu yera ni wadushoboza kugira ngo dutahure ivy'Imana. Rero amaprograma ni menshi, mu bisanzwe abana tubigisha inyigisho zituma bahinduka mu buryo bw'umutima. Hama iyo umutima uhindutse cyangwa umushaha bituma bikora kuhinduka ryabo mu buryo bw'umubiri, no kuvuga ngo changement de comportement
via comportement ziri negatif bakaca bagira inyifato ibereye, inyifato ishimikiye ku ijambo ry'Imana. Rero abana igihe tubigisha bamaze kwiga ijambo ry'Imana bagatahura Imana imwe rudende, bakizera Yesu Kristo nk'abi n'umukiza w'ubugingo bwabo, turabigisha ko agakiza gashitse gatuma umuntu ahinduka, agahinduka mu mvugo, agahinduka mu bikorwa akora, akabera abandi umuco kandi akababera itara. Ikindi dutegekanye nuko aba bana bavuye mw'ururunganwe rw'abana bafise imyaka 12 cyangwa kuri 14 haca hategurwa inyigisho z'imiyabaga zibafasha gufata ingingo nziza mu buzima bwabo, cyane cyane muri ya myaka abana babangamiwe n'intambamye nyinshi, hamwe bita imyaka y'ubuyabaga, no kuvuga hamwe umwana abona ko akomeye, abona ko ari gihangange, tukaja tubigisha ko iyo bumvise bafise inkomezi no kwizera Imana yabahaye izo nkomezi. Ikindi nuko abana bamaze mu miyabaga tubagirira ibintu twita camp biblique des jeunes, ibikorane by'ugwaruka go mu mashuri yisumbuye bica bikwirikira. N'igihe bagiye bakwikana izo nyigisho hageze ko bubaka ingo zabo, hari izindi nyigisho zitegurwa n'igisata bita igisata cy'imiryango, bashobora kwigisha ugwaruka rugeze guhitamwo aho bazokubakana ngere bazokubakana rukristo bishimikije ijambo ry'Imana. Ntibigeraho, hariho n'inyigisho dutegurira imiryango wabubatse, umushinga naye n'umupfasoni, bakibuka amasezerano basezeranye imbere y'Imana n'ishengero, bakiga neza ingene barera abana bifatiye ku ijambo ry'Imana, bakiga ngene borondera uburyo bushobora kubeshaho umuryango, bakongera bakiga inyigisho zerekeye ibikorwa bitandukanye, haba kwiteza imbere, kurondera uburyo bushobora gutunga imiryango. Kandi ibyo byose tuvyigisha bihagaze kuri Bibiliya, ijambo ry'Imana, ko Bibiliya nibwo butunzi dufise. Inyigisho zose twigisha ziba zihagaze ku ijambo ry'Imana. Bibiliya ntacitavuga ku bikorwa bishobora gufasha abantu, iravuga ku kwiga amashuri, Bibiliya iravuga ku bworozi, iravuga ku yindi myuga, ku rudandazwa, iratwereka abantu muri Bibiliya baronse uburyo bwinshi kubera bagira urudandazwa. Rero Bibiliya twe dusanga n'igitabo duhagaze ko cigisha kugira ngo abantu bahinduke. Narirya mu kwigisha tuvuga tuti tugomba kubona abana n'ugwaruka bahindutse abigishwa ba Yesu Kristo, bafise ivyizigiro kandi bagashobora guhindura kugira ico bakoze nk'imiryango yabo itera imbere, kugira ico bakoze kugira ngo kibano gitera imbere, mbere amashengero atera imbere, kambere n'igihugu cabo naco nyene gitera imbere. Indwi yahari abana iraheze, nivyo ariko igikwirikira nuguca tuguma duhimiriza amashengero aba bana bavuyemo. Aba bapastori baturungikiye aba bana barashoboye kubanza kuturungikira abigisha b'abana bariga inyigisho zikwiye, turabaha n'ibikoresho. Yego no musi mwabonye tubaha ibitabo, ariko aba bana bose mwabonye barashobora kuronka ibitabo bigiramwo inyigisho zidasanzwe. Aba pastori baraduhaye abigisha b'abana nabo nyene barafise ibikoresho bituma bigisha abana. Ikizokurikira nukugenda turakurikirana aba bana mugabo duciye mu mashengero barimwo, kuko aba bana nta nkeka aba nibwo Burundi bw'uno musi kandi n'Uburundi bw'ejo, n'ishengero ry'uno musi n'ishengero ry'ejo. Aba tubazigamwo abanyabwenge mu mashuri mato mato nayisumbuye, tubazigamwo abanyabwenge badasanzwe mu za kaminuza, tubazigamwo abategetsi, abarongozi bazorongora amashengero ejo, bazorongora igihugu, abantu bazorongora amashirahamwe rukristo n'ayandi mashirahamwe yigenga, abantu bazokora imigambi idasanzwe haba mu Burundi, muri Afrika ni mu yandi makungu. Kandi ivyo tubabwira si umugani, turafise abantu benshi twaradukurikirana bakira abana nk'aba. Ubu n'abantu b'abategetsi bamwe barakora mu nzego zirongora igihugu, abandi barakora mu mashengero, abandi baratwara amashirahamwe, abandi bajanye ubutumwa hanze ya kino gihugu. Turafise umugisha rero ko izi nyigisho twigisha ntizisigara ngaha gusa, ariko zirabandanya zikagira ico zikoze impact mu gihugu cacu ni mu bindi bihugu. Nitwa Kezimana Delphine, abandi umwigisha w'abana kuri Eglise Anglikane yo mu Gasenyi. Iki gikorwa cari kiryoshe cyane, abana baryohewe cyane. Turashimiye cyane Ligue pour la lecture de la Bible, ukungene iguma yitaha abana mu gutunganya ibikorwa byayo. Byukuri twaryohewe cyane, n'abana baryohewe, n'abigisha twaryohewe cyane. Nitwa Ihorimbere Anshkeri, nanezerewe kuri uyu munsi wateguwe na Ligue pour la lecture de la Bible, kandi nagomba ndabashimire ku byo mwatugiriye kuri uyu munsi.
mwakoze kandi mwaratwitayeho muri iyi minsi ine tumaze twiga inkuru, mwarabanye natwe muratwitaho, rero twagomba kubashimira. Imana ibahezagire, murakoze. Ku mazina nitwa Uwimana Rebeka, naje nserukira Afrika Buki inama. Twaje tutanya abana muri uyu munsi mukuru w'abana mu gikorane cyateguriwe abana b'abakristo. Novuga tubanje gushimira Imana data wa twese yashimye ko biba gutya, kandi turashimiye n'irishirahamwe ryiyumviriye ku bana b'abakristo, kuko harandi mashirahamwe menshi yegeranya abana ababwira ibyo afise ikimazi, abigisha ibitaja ntibize, ariko no musi abana bose bakoranye bo mu gisagara cy'Ibujumbura bakoraniye aha hantu byumvikana baje kumva ijambo ry'Imana, kandi twize imirongo myiza cyane ibereka ko dufise Imana imwe rudende, atayindi Imana nimwe umwana w'umukristo akwiye gusaba, akwiye gukurikira atari Imana yaremye isi n'ijuru. Turashimiye rero iri shirahamwe ryagerageje kudutegura kino gikorane nk'abavyeyi b'abana, turashimye cyane kuko kabaye nk'akaryo kuko abana bacu bagira aho bavuye naho bashika. Imana ibahezagire kandi bongeze n'umugisha, murakoze. Nitwa Ndayide Jespintia, kaba nsengamiye Abundant Life Church, kaba turi muri kino gikorane kimirije abana bose mu masengero atandukanye. Byari biryoshe vraiment, habaye genre activité atandukanye, byari ibintu byiza, kandi nongereje shimira na Ligue pour la lecture de la Bible. Ibintu organishije ni byiza kandi byafashije benshi, ndibaza ko atari George nyene n'abandi hamandi umwe na muri Sunday School. Mwese ndabimirije kwama dukorera Imana kandi tuyubaha muri byose. Nitwa Iteteka Margot Marquise, nkabasengera kuri Abundant Life Church. Byari biryoshe cyane gose. Nashaka kuremercier Ligue pour la lecture de la Bible. Vraiment byari biryoshe cyane gose, kandi inyigisho twize zamfashije ko tutoza turasenga izindi Imana atari Imana yonyine yaturemye, ko dufise Imana imwe gusa kandi ariyo dukwiye gusenga idufasha muri byose. Murakoze. Nitwa Nsavyumwami Landry, sengera ku ishengero Irembo ry'Intama, nkaba ndumurongozi w'abana mu ishengero Irembo ry'Intama. Ico twobwira Ligue, twoyishimira cyane kuba yari yumviriye iki gikorwa kidasanzwe cyo gutegura kino gikorane n'inyigisho twari tumazemwe iminsi. Rero je ndayishimiye bivuye ku mutima, kandi ndayitera intege ko yobandanya n'ikindi gihe ko bosubira bakavyorganiza tukaba muri bino bikorane. Ama eglise atashoboye gushika hano nayo nyene no yatera intege kugira ngo nayo nyene ashobore kwifatikanya n'abandi, kuko iyo wishize inyuma y'abandi hari ibintu udashobora gutahura, hari ibintu udashobora kumenya. Nk'ubuye tumaze iminsi twiga cyane, rero kwitifatikanya natwe baba arabahombe cyane, kuko hari inyigisho nyinshi abana biga kandi bagatahura. Twabibutsa ko ivyo bikorwa vyateguwe na Ligue pour la lecture de la Bible au Burundi.